nimburushe canke ukomerewe bwira Imana ibikunanije wereka kurira komeza gusenga we ntugire ubwoba Imana iriho. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Buja Flavor. This is Bujahit TV. Check kinyamakuru cy'amakibazana bishasha muvuga muri industry Buja Flavor on the mic. Ni will behind the camera ni CK. Uno musi dufise umutumire adasanzwe guys. Je no mwita mu legend ko namumenye nk'ikiri umupeti gose. Amahoro Gitero. Amahoro neza cyane. Biraza neza. Nukuri ndashima Imana cyane. Kabisa benshi muko muribaza ibibazo ati Gitero tuba twamutumiye mu nyubaka za Bujahit TV kugira ngo tumubaze iki twamutumiye kugira ngo tumubaze imyaka amaze mu muziki nico ariko arakora ko benshi baramubuze mu muziki. Amahoro Gitero. Amahoro neza cyane. Biraza neza. Nukuri ndashima muri byose. Ego ndazi ni benshi bariko baribaza ibibazo ati mbe Gitero so twamutumiye hano mu nyubako za Bujahit TV kugira ngo tumbaze iki tugiye twamutumiye kugira ngo tumubaze igituma yo yarahevye profane akaja muri gospel sivyo none ga murakoze cyane tutaraja ngaho nyene ukiri ngaho kuko nico kiganiro dufise na niyo ze target dufise tutaraja mu isoko y'ikiganiro ari kibazo ngomba kubaza mbe Gitero Lax nubuhe butandukanye buhari kijya gihe muririmba na Batimax n'ubu muziki bo kubijanye najewe cyo kubijanye n'uburyo nkora ibikorwa byo kuririmba by'umuziki ukuntu ubona ndazi kukurikirana profile sange kiriya gihe novuga yuko hari itandukaniro rinini cyane ku baririmbyi bakora kijya gihe n'abariko barakora ubunye abaririmbyi baritanga abaririmbyi barakora by'ukuri kumva ko hari ingabire nyinshi ziri mu baririmbyi batandukanye kandi ikindi naco kijya gihe ama studio twari dufise sico kimwe na dufise ubu dufise qualité nziza umuririmbyi arasohora indirimbo ukumva ko yaririmbye neza kandi ukumva ko na studio yagerageje kumukorera neza no kuvuga yuko muri make hariho itandukaniro rinini cyane kuko ngene twakora umuziki kiriya gihe na kino gihe hariyo muri bamwe ntovuga ko bari mu ntara ribonye y'umuno muziki wo mu Burundi bavuga yuko umuziki wo mu Burundi uri kuratakaza kanovera we nirihe jambo ubabwira bo kubganje sindovuga ngo uri kuratakaza kanovera utakaza akanovera bivanye n'umuntu ubwiwe kuko akarorero babona nk'izi telefone nibaze yuko telefone ya mbere twatangiye kuronka ngaha twatangiye gukora hano mu Burundi zari zazindi zitwa nambari mengo nambari inde sivyo no kuvuga hari uburyo idashobora korohereza umuntu mu gukora mu gukominikana n'uwundi ariko kuri umwanya harabonetse izindi telefone zidufacilita gukominikana n'abari kure mu buryo buzimbutse kandi bubangutse rero kubijanye n'umuziki niho ndiko ndaja hanini nako shaka guca muri iyo nzira kugira ngo bimere nk'ibitahuritse cyane umuntu avuga yuko biriko bitakaza umuziki uri gutakaza akanovera bo ni mu gihe hoguma hari hobaho indirimbo zivuga ziririmba ibintu by'ibitera soni kuko abarundi turazwi mu bintu bijanye n'akaranga dufise indero dufise imico myiza kandi turabigendera twanabyubahiriza rero aho niho novuga ko uri kuratakaza intuzenya akanovera mugabo mu gihe uvuga ati turaretse gukora indirimbo nk'izakogwa kera bari bafise ubumenyi bufise aho bugarukiriza ubu naho hariyo ubundi bumenyi bwiyongere bivanye n'ibihe tugezemo nibiguma bisohoka rero abantu bakagerageza kugirane kujana n'ibihe rero novuga yuko muri make kubganje je simbona ko muziki uri kuratakaza akanovera bisa urashaka kwitaba telefone cyane n'umugore oya cyane kagakumi nibindi bintu bijanye n'akazi yego urashaka kumwitaba nacu kwambwira kuri mu kigani oya ahubwo rero ngira ndayizimye oya mwitabe nacu ni birebire urumva ni birebire cyane yego no mangira mvange amata n'amazi
Bisa guys ni Gitero Lax ariko ndamubwira yitabe telefone ariko aransi kumbure twari kumenya vyinshi mu vyo akora muri viyiwe sivyo none mbe Gitero Lax turetse ivy'umuziki nakahe kandi kazukora Chajiwe n'ukuri ngira msimwe mu y'abashinwa jewe nkora utuntu twinshi no kuvuga ndumu artiste ndagerageza gukora utuntu dutandukanye hirya no hino bivanye n'ubumenyi mfise cankwe nico nshaka gushikako jewe ndumu esthéticien hama rego nivyo ndumu esthéticien ndumuririmbyi ndumuntu novuga ndagerageza ndashaka gufasha umuntu mu kumungura ivyiyumviro cyangwa ibitekerezo mu kinyarwanda Bisa dore Gitero Lax ku bantu batazi yuba nka general kuze ndakona ku ma television kera material naissance agikora ku bantu batazi yuba ubahe Gitero Lax jewe mba aho navukiye aho nakuriye aho namenyeye byinshi aho nigiye byinshi mba mukinanira cyo kumusaga hariya hirya muga muhiri wacu ni kumusaga kujya mbere naho navukiye urumva ko ntigera imyaka yose navukiye ndahakurira urumva n'ubu niyo nkiba kuhahindura urumva ko bikiri ikibazo nguma ndi hariya muri sud toujours yego umuziki nibeshe je natanguye kubona mu ma 2010 2009 mu ma television sivyo none yego igiki cyagusunitse kugira ngo utangure umuziki profane tutaraja muri gospel kuko ubonye uri muri gospel sivyo none nigiki cyagusunitse uja muri profane bo icyaminsunitse ubwa mbere na mbere bo nariyumvamwo iyo ngabire yo kuririmba rero mu kubyiyumvamo kwanza kwiyumvamo ikintu no kwanza kugikunda narumva ko ari ibintu nkunda kuva ndi umwana muto ndibuka abantu bari bafise atelier barabataye bakorera ruguru y'umuhira misi yose sije nabona après midi zirageze mbyutse naca nirukayo icyo nakora nabo baca bavuza indirimbo hama nkaririmba ndabatambira ugaca bangura igitumbura cyangwa ikaranga ni kuvuga ni ibintu nabayeho nkunda niyumvamo hama cyo turagira chance rero mama wanje ari kuntu abana bahaza ubugari mu ijoro aca afata akabegeti akadobo kabumwe buvamwo irangi rya rudipe sinzi ko tukibaho tubumeka ngira nubwo nyene agafata akagerageza akavuza ingoma hama gaca afata ari akarimbo yakunda kugira ngo nani nani nana nani nani nana nani nani nana nani nani na mama wanje aca byibuka mugiza kugana rero agaca afata ati wowe fata ijya mbere ijwi rya mbere ryitwa soprano fata na wowe ijwi rya kabiri ryitwa alto agaca afata wundi ati wowe fata ijya gatatu ryitwa tenor hama tubaho rero tuyize kuririmba iby'amajwi kuva tukiri batonye mama yabidukundishije yabidushizemo hama rero haragera igihe rero haraza abantu b'abagenzi barambwira ati rero zina makuru turashaka dukreye icyo twakwita groupe kugira ngo dushobore gukora indirimbo hama rero muri abo bantu ico gihe ego na umunyeshuri muganije byitwa yuko umva baje kubimbira koko muga ntibari bazikiri muri jewe ni bya bindi adolescence hari urayigeramo hamakagera igihe nakubwira ati hari abakitwara ibintu kwimva ati je ndumva ndumusani cyangwa ndumustar cyangwa ndumurimbi bivanye n'ukuntu umuntu yumva yovyita hama rero bakaza muga baviza ko jewe nava ku ishure nja kudandaza ku kibanza kwa mama kuvuga nashaka kugavura nashaka kugira ane rero bobo bazavuga ati uyu unyi bizokora kugira ngo dushoye kuja muri studio muga ntibamenye yuko na jewe birunze biharuye ndabirabisha amaso yego nayimvise opportunity ntonye yo gushora gukoramo na duke hama baraza barabinyumvisha ko byari ibintu nakunda donc baje kunkora aho ngwaye hama turatangura rero tukica tukandika cyakera umva utanguye kwandika indirimbo ari byo jya mbere sha waka kwandika igitabo cyose Bisa guys ni Gitero Lax ko turamubaza ukuntu umuziki wo watanguye ama Gitero Lax ndafise ikibazo kera bakunda kuvuga ku ma televiziyo no ku mara tukavyumva ati ngo abaririmbye mu Burundi nabantu ba mbere bakundwa n'abakobwa mbe ico kibazo ni cagushikiye kijya gihe waririmba ibintu by'ama profane ko turazi yuko abakobwa mukinanira mu ngagara sinzi hehe barashuha cyane cyane abo munyakabiga bo
aho wonye murayihendera cyane kuko saba aririmbyi gusa bakundwa n'abakobwa ariko abaririmbyi bobo birarengeye bobo tuvuga yuko ari nk'ibice 80 cyangwa 90% niko biri bo ibyo novuga ko izo nobasha novuga izo ngaruka naje zarambako byarambako urumva mugabo haje umuntu wamenye uburyo yitwara byarambako mugabo sinabiha cyane suko nari umuntu w'igitangaza cankwe nari indengeye abandi basore bose mene uko ubwenge bwanje arandi hano bwanyereka kandi ni ikintu nabayeho ntinya mugabo ntisigura ko bitashika nkasanga byabaye yego tutibeshe amagu ya twavuga amagu amataye sivyo ubwoko bw'abakobwa kuri Gitero Lax bwari bumeze gute bwari cyangwa bimeze gute bo ubu bunye warubatse sivyo yego ubundi ubu turaza kubijya ko vy'umugore wawe kuno mubayo mu nzu tuwo tujare kijya gihe Gitero Lax akirimba profile guzi canke uno munsi guza za Gitero Lax zimeze gute bo jewe kubisanzwe nakubesha aho ico kibazo kiragoye kuko ushobora gukunda nivyo ngira ko mbwira n'abandi ushobora gukunda umukobwa bivanye n'ikintu umubona ko so atubona afise mu maso heza canke afise bimwe bita bashataye sinzi ko tuvyita igihagararo mu kirundi ngira isusu nyene ngira ibintu nk'ivyo urumva hama wo washimye ivyo mugabo waja kuraba indani muri we ugasanga by'ukuri ari vide aragaragara rero jewe sivyo naraba nakunda umuntu numva afise bwa mbere nakunda umuntu adashira isoni atavuga amajambo menshi cyane ikindi kintu naco nakunda umuntu sinakunda umuntu muremure vraiment ansumba kunsumba uburebure nukuri byaba bifuye byose mana yaje wagasongo mwarago Gitero Lax nawe nyene arabanse oya sindabanse nukuri sindabanse urumva nace nimva umenga ndakana kuri we ego urashaka kumva ko ndamukunze mwangu ati mana kubera iki basi aya maguru yiwe atogabanuka gato turehe basi cyangwa je musi yanje gato urumva ikibazo caduka ku bugufi bwanje ego none iyo bishyize umukobwa muremure ko turazi ko ari umuririmbyi iyo bishyize umukobwa muremure akagutumira ati Gitero Lax akagutumira ati Gitero Lax numva shaka ko twogendana ko umukunzi wanje wamwishura gute mu kumwankira bo urazi ko mu mico y'ikirundi ata mukobwa aja kuresha umuhungu ariko birashika nkamwe baririmbyi byo onye urakunda kubashikira twebwe twasanga byabaye ntiyaguteguza ngo urumva ngo ndashaka tugiranira imigenderane y'urukundo oya yaravuga ati bo yari yaranjaga bo wasanga nimero yayironse utagiye yikuye cyambere nambe sinzi ko bazikora kubamenyesha makuru kubimenyesha makuru ntavyo nzi mugabo ico yakora yashaka kwandikira bite ni sawa ndakunda ibikorwa byawe nanje ati yo Imana ishimwe tibinteye intege cyo kubandanya nimba shoye kubona umuntu umwe canke babiri ambwire yuko akunda akazi nkora ntama rero bikavira ngaho ugasanga ejo muciza handi cyangwa akagerera akubwira ati bana ndakunda kuririmba uzonyigishe kuririmba nkabwira ati burya naje ntavyo nzi ndacabirondeza ko umuziki ni kinini cyane kidahera kabisa buke bwaho tugasanga twashitse ahandi hantu aho nyene Gitero Lax nabahe bakobwa mwaryamanye mwumubwiye nka babiri kuntu byagenze kuntu byatanguye ico kibazo kiragoye basi abo wibuka basi ni bangaye turazi ko nubu ndagusubiremo kiragoye ndashaka kwivuga abo nibuka ndibuka umugore wanje vraiment guys ndamwibuka cyane ko ndamwibuka ku mwanya oya basi bisigura yuko basi kijya gihe bari muri profane kijya gihe ni nkabangahe basi si benshi ariko barashika nka 10 kibazo kiragoye wari ibintu umuntu adashaka kuvugira mu bantu kuko ndashaka kubesha canke avugisha ukuri rumva iryo ni banga ry'iwanje yego basi bisigura yuko barahari ni benshi kandi oya si benshi barahari kuko sinavuga ngo mbe mu buryo umungu baramutwara ubusugi baramutwara sinavuga ngo umugore wanje ni yantaye ubusugi vraiment oya ariko si benshi vraiment yego ariko nizere ko babikoze neza kubikora neza
Businzi oya sinovuga ko hari byari neza kuko nari mfise ubumenyi buke nanje muri ivyo yumaze kubaka ni ugire ubumenyi bukwiye burenze mwe muyiraca Imana zikaguhumekeramwo ubundi bwenge bwo kungene bubaka urugo n'ukungene bigenda neza muri rusange kabisa. Guys, ni Gitero Lax ko turavugana ariko arakubwira yuko atibuka abakobwa baba bararyamanye kijya gihe ari muri profane hama Gitero Lax ndafise ikibazo rero wambwiye ko umaze kuba kugwawe mumaranye imyaka ingahe n'umutambukanyi wawe? Tumaranye imyaka hariyo kumarana imyaka mubanye cyane kuba mumenyanye. Okay, kuba tubanye tumaranye imyaka tuko tuja mu myaka indwi. Mufise abana banga? Mfise abana b'abahungu 3 n'undi wa 4 ari mu nda. Yego guys, je ndakunda kubaza abapapa b'abana nk'aba Gitero Lax nkamubaza ati none umwana wiwe wa mbere yitwa gute, akaba afise imyaka ingahe, akaba yiga? Umwana wanje wa mbere namuhaye izina ryanje ry'ikirundi niyibigira Lord Israel. Yego afise imyaka ingahe? Akaba kwije imyaka 8 yayikwije minga mu ndwi 2 ziheze. Yego ariga mu wa 3. Bisa Gitero Lax je nakwitegereje abantu benshi kijya gihe ukiririmba baravuga ati Gitero Lax yo bafise ibintu by'amavuta yisiga byo kwihindura umubiri, byo nivyo bari byo? Bo nukuri ivyo rero ico kibazo rero nukuri kubesha nibibi narakibazo n'abantu benshi cyane n'ubarabe kibimbaza, ariko cyo sinibaza ko mfise inzowe ku buryo umenga umuntu warisiga. Jewe uko umbona nisiga amavuta no kavuge mu kirundi, ndakunda ikirundi cacu careta mbara matakurano, bayita matakurano. Bayakora mu biki? Oya namavuta nshatse kuvuga ryama amantu ze amamesa ride. Oya pana amamesa baradusiga tukiri batonye mugabo abanza kuyakaranga bagashiramo tubabi tw'indimu akabikambiri kandi baradusiga ugasanga umwana afisa agapoka ameze neza. Rero je nisiga amavuta yitwa Tops agura amafaranga 800 cyangwa nkisiga Movit y'igihumbi n'200 cyangwa nkisiga Vaseline Sante ayine amavuta nisiga kabisa. Guys, ni benshi muri no industry bakunda kuvyibaza ati Gitero Lax ngo bayiyambiza, sivyo guys? Arababwiye ko iyisiga amavuta mbese dusanze ari amavuta azimbutse gose agugwa watugiye 800 hakaba n'ayandi agura 1200 nzindi biciro bya kuko niyo ndisiga cyane, hamwe n'ayandi agura 1000. Je nta mavuta azimbye nisiga prema. Hama ikibazo nyene kuvyerekeye mu rugo Gitero Lax ntivyigeze gushika we n'umutambukanyi wa mugacana mo kuvyerekeye umuziki akakubwira ati je ivy'umuziki bireke? Oya ntivyigeze gushika kuko jewe naje guhindura nja kuririmba indirimbo zihimbaza Imana agite yibungenze. Mwana wa mbere ntitwari bwabane, byari bya bindi nyene bya bindi wamye urambaza kare nama dusanga byabaye, amacangerageza kuba umwizigirwa kuri we, ndavuga ati n'uyu nyene iyo bija hose byanka byakunda, hama ndamugwa inyuma kuko nawe yanguye inyuma kuko hajyanye yampaye ubuzima bwiwe bwose. Numva rero kugira shoye kumuhemukira muri je numva yuko ari ikintu kibi cyane ubutesheje umukobwa agaciro, ngira ko ndanabihanura n'abandi. Burya mwigeme yaniza kwiha akakwiha by'ukuri azi yuko muri mu ntuzenya navuga mu nzira y'urukundo hari umusore ashobora nkaka kubesha ngo urumva rero ngo wenze gushira mu nzu ngo wowe uzobanye n'abana banje, byo twaranabiririmba kandi n'uwo muntu atanu uriho. Ibyo rero sinatwara ibintu byiza ko hakagera igihe ukamutwaza imbanye hamugaca umwihakana cyangwa ntamenye n'irengero ryawe. Je rero ni muri yo ntumbero navuze ati no shaka kumera nk'umwe muri abo bakunze kubikora uko tegeza kumugumako. Hama rero njare mu kuba umuntu wo kuzanda tazira Imana, urumva ko byabaye ibintu bituma adahungabana cyangwa atirigane. Niyo mpamvu rero na rimwe yuwa yegeza myango heba ahubwo yambwiye ngo yo ndagiye kuba ngo wayihebye ngo bijya bintu ngo mana ngo rya joro wataha nuko basi nuko. Guys,
ivyo nari nkene ndabironse Gitero Lax ambwiye yuko umukunzi wiwe batanguye gusohokana akiririmba profile bisigura yuko muri babakobwa benshi yanka kutubwira umutambukanyi wiwe bari kumwe kuri uno munsi right now ari muri bajya bakobwa kandi akubwira ati vyarashitse ndamutera inda hanyuma ncamba umwizigirwa kuri we ncansinya contrat nawe ko twobana imyaka yose sivyo none Gitero Lax neza cyane hanyuma rero dusa nabagiye muri music yuno munsi ya Gitero Lax gospel muri gospel afise indirimbo zingahe si nyinshi cyane kubera ko kenshi iyo umaze kubaka urugo bivanye n'ubushobozi ufise aho bugarukiriza na mikoro yawe uko abangana hari ukuntu byanteye kumera nk'usubiye inyuma gato kuko atamuntu uvuga ngo amfashe mu mugongo cyangwa ashigikiye ahari umva byose usanga ari ku gatwe kanje kwiyokipa famille amashuri y'abana n'ibindi bitandukanye rero byaratumye ngira kimera nk'umuntu asubiye inyuma atari uko byananiye ariko harimo n'ingingo nafashe ko ntashaka kongera kupfa gusohora indirimbo nani bashaka kumenya umuziki neza ndawunoganze neza ure ndumva by'ukuri ko nuzuye bose novuga ngo nduzuye ijana ku ijana muganda ndumva yuko ndifitiye icyizere karahari kanini ngereranije n'uburyo nabikora kijya gihe n'uburyo ndabikora ubunye n'ubumenye nayo mfise kijya gihe n'ubumenye mfise ubunye hariho itandukaniro rinini cyane ego watubwiye ko ari akarusho kanini ku muntu adatahura akarusho mu vy'amahera akarusho mu byo kunguka mu by'umuziki cyane bo navuze akarusho nari uriye kuvuga uburusho akarusho ka mbere mu kumenya kuririmba gusumba uko nabikora ava hama kumenya umuziki mu mategeko sivyo kuko kare twarabikora gusuko nyene nsimenye ati ikindi ko ndakora kigenda ukuntu mugana naragiriye ubuntu ndahura n'abantu babahinga mu ntuzenya mu kwigisha umuziki abantu batandukanye abo barashoye kugira ahantu bambanye n'ahantu bangejeje ni kuvuga ngiye ndavuga ati uyu muziki uri mu yihe game bambajije nti tubishire muri no game amakoro naya urumva ivyo byose ntabyo narinzi ico gihe ni kuvuga ko nakarusho akandi karusho karimwo nuko ubunye sindabikora nko ku giti canje gusa ndabikora mfasha n'abandi ndavyigisha ndigisha abatari bake kuririmba yego uratubwiye ko wigisha umuziki wigisha abatari bake mu kuririmba none baraguha amahera canke wigisha for free kubuntu oya yari kwa gusa umva nta karusho ko bakarimo akarusho karimo kuko ndabikora nk'akazi ndahembwa ndabikora bakandiha yego ugiye muri studio nizihe ntambamye ukunda guhura nazo kuko sico kimwe watubwiye yuko gospel isaba ibintu byinshi sibyo none nizihe ntambamye ukunda guhura nazo kenshi ugiye muri studio ugiye gusora nk'indirimbo ya gospel intambamye za mbere nobwa mpura nazo kubwanje si nyinshi intambamye ihagaze ku kintu bita amafaranga kuko za gusanga ari ibintu bigusaba ibintu birebire urondera abamizisi batandukanye kugira bagukore arrangement imeze neza urumva ivyo byose uza gusanga byagutwaye uburyo butari buke kandi rero umva mu gihe ukora udafise umuntu akuri inyuma agushigikiye byose ari we wimenya rumba tegeza kuba intambamye yego kabisa ego dusa n'abasuzira ikiganiro Gitero Lax nizihe projet ufise canke niye migambi ufise mu vyerekeye umuziki canke niye ndirimbo iri hafi Gitero Lax azosohora ni kimwe mu bitumye ndibaza turi hano tuko turakora kino kiganiro nashaka kumenyesha abakunzi banje cankwe abantu abahoze ari abakunzi banje ko bobandanya kunshigikira cankwe kunyitega vuba cyane ko ndabazaniye ibikorwa byinshi byiza ego
kabisa ibikorwa vyinshi vyiza bivuye kwa Gitero Lax yaho yaramazi imyaka novuga imisi myinshi n'imyaka twobishira hamwe ataririmba tutamwumva ku maradiyo indirimbo ziyo tuzumvira gusa mu bantu wa Gitero Lax ngo aracari wa ariko ngo Gitero Lax ngo yaragiye mu vy'umuziki yarabihevye yatubwiye ko kwagarutse na style nshasha ya gospel sibyo none ga Gitero Lax ego cyane gose nizere yuko indirimbo zawe zizokubitwa cyane kuko nizera yuko anye kuri nka wewe indirimbo zawe zizovuza ko baravuga yuko ku maradiyo badatanga promotion ikwe nizere ko indirimbo zawe zizovuzwa bo uyo ni wowe bivuze ni wo byizeye mugabo bo uko byizera ni kimwe mugabo no gutanga ibikorwa yatoye ariko izo ndurura aho ruzumva mu baririmbi zuko indirimbo ego ndazumva mugabo bujyanye akeza karigura hari igihe umuririmbyi aja kureklama indirimbo kubera ko indirimbo yanje itavuzwa mugabo banyene kumviriza bakumva yuko indirimbo hari ibintu ibuze ivyo tuma itavuzwa urumva bo sindiko ndabacira urubanza abantu bakunze guhura n'ivyo bibazo mugabo byiza umuririmbyi wagerageza akirasira ko ibikorwa byiwe bimeze neza mu gihe yumva ko bimeze neza ugahanuza kumviza indirimbo ukarondera abantu babahinga bagusumba ubumenyi wumva gute nubwo nayikoreye muri studio itari yo ku rwego rwo hejuru yakozwe mu buhinga budahanitse wumva gute wumva ari indirimbo ishobora kwakirwa neza n'abakunzi cyangwa n'ibimenyesha makuru hama muri ico gihe barakubwiza ukuri ni kuvuga burya nka jewe nukuri unzaniye indirimbo sinzi kwigirisha ndakubwira nti by'ukuri kuririmba raba ikindi kintu uja gukora ubihebe cyangwa ugende uzurabikora nko kwiryohera mugani nimba uvuga ati hari hano ushaka ko bizokushikana ubihagarike je izo mpano ndazitanga aho nyene Gitero Lax nko muri no industry Abuja Flavor nuwe muririmbyi barakuzaniye indirimbo uvuga ati je vraiment we petit we acha muziki were ku by'umuziki canke nk'umuririmbyi akiririmba gushika kuno munsi wa warabwiye yuko by'umuziki atabishoboye bo sinovuga boya muri ico gihe je ntabanza ko ico gihe narafashe wari wese aje ko naragize collab n'abaririmbyi benshi abantu bita ngo naba rapper abantu bajya bakora mu nzu bakoze mu suku je ndanka kuvuga ico kintu kuko nabantu nka jewe niyo mpamvu narabafasha abakoreshwa basi yego abakoreshwa urumva bajyanye narakorana na benshi hari n'uwaje kurondera ngo je nagiye kurondera naka ngo yanse ko dukorana nkamwe ati ngo je nukuri ndakwakiye fa kumva uririmba utasohoka muri game bakuvugirijemwo utaririmba ama contrata utagira ama diez numva ari tuntu gukosora dutonye nkagufasha hama tukaca tubikora rero ubu niho ndababwiza ukuri mugabo ni mubaza baje kwiga sibaza bazanye indirimbo zabo zambye ati jewe nshaka kuba umuririmbyi ndashaka rero numva amafaranga bigenda gute hama menye uko ngene ndabyinjiramo ntuzenya ya mbere ndakubwira amafaranga turisha nuko hama icya kabiri akubaza ibigutera kuri mbeske ushaka kuba umustar cyangwa ubikoze kuko ari ikintu mba kiri muri wowe cyangwa ni ikintu ukunda cyangwa uramaze kugerageza kumva cyangwa kumenya ko ari ngabiri muri wowe muri ico gihe cya gatatu urandirimbira amaze kuririmba yenda kubwiza ukuri mon frère cyangwa ma sœur nukuri kuririmba ni vyiza ariko ndumva ko bishobora kugira bo ivyo ndabibwira umuntu by'ukuri numva yuko ushaka kumbwira kasubiremo wamubwira ati kwaje mu mana wagwize wamubwira kumvagiza ibintu bitabaho donc hari inzira umucishamo gusa zisanzwe kugira ngo umwumvize by'ukuri nimba ari umuririmbyi cyangwa hari ikintu azovamo rero mbonye ari ibintu bizomuvuna namwe ati bizokuvuna cyane ubishiremo amafaranga yawe kandi usanga uri kuruhira ubusa
daba ahubwo shigikira abaririmbyi cyangwa uraba ubundi buryo winjira mu kintu cy'umuziki nimba wiga mainstream uzoza uravugiriza abaririmbyi nimba ushobora kwiga production ubwiriza uzoza urakorera abaririmbyi ugume muri iyo ntuzenya muri no byita gutegasha ugume muri ico kintu citwa umuziki urumva yego Gitero Lax dusa n'abarangiza nyene kopokopa ikiganiro nkene ari umuririmbyi nkene kuha amano sivyo ni umuririmbyi azwi izina rya Big Fizzo uwo mu amanota angahe sur 5 points ku vyaririmba ku manota 5 bo je bwa mbere na mbere ico novuga kuri we ni umuririmbyi vraiment mwiza abushitse ashoboye kandi sijeje yenda bishingira intahe hamanomuha amanota 4.5 kuri 5 iyo inusu imwakiye kubera bo impamvu ndayimwatse nje ndayizi kandi nije ndayizi niko no bivuga muganda muhaye 4.5 nukuvuga 4.5 ararengeye igice ararengera umba ni nka 5 kuri 5 kabisa guys icyo nari ngenda kironse kandi Gitero Lax jewe nanarije ngakoresha ubwenge bwanje naho mfise imyaka mike n'amashuri make yoba yakuye ko iyo edmi ico gice gitoyi gisigaye kubera yuko Fizzo atarakizwa kenshi abantu barimba gospel bafise ukuntu bafise tuntu twiba isigariza ko mu gutanga amanota mu bantu barimba profile guys twara kumwe na Gitero Lax yaratembereye Bujahit TV ano mu nyubakwa in the house hama akajambo gatoyi ku bakunzi ba Gitero Lax n'abakunzi ba Bujahit TV bwa mbere imbere yuko novuga nogira akajamushikirije ku bakunzi b'umuziki canke abakunzi ba BTV Bujahit okay ico novuga no ubwa mbere na mbere Bujahit TV yego Bujahit TV ubwa mbere na mbere ngira maze nkorisha ko kantu waruvuze ngo iyo nusu ngo umuntu ayimwatse kubera ngo bashaka kuba ngo adakukizwa savedir kwa abantu batazi gukizwa icarico wakiraga kiza Yesu akaba umwami wawe wakiraga kiza bono wangira nije muri bire sindumuvuga butumwa jewe wo kubuvuga ndabicisha mu ndirimbo mugabo si ico wewe yumvire siko biri oya prem jewe ndakiyitse ndafise impamvu nabivutse uko basi nimba atari banga basikitubwira basi bo nuko bo kubganje bo siko peut-être siko biri mbwa ni kubganje gikoho ndamenye kumbiriza abaririmbyi beshi maze guhura n'abaririmbyi akora ibintu ukumva nyene wo kwiruka oya akakuririmbira ukumva ko ari umuririmbyi yagufatira ntuzenya gitari gira kuvugirize aririmba ukumva ni umuririmbyi akwije byose yaja kuri piano akavuza aririmba akakuvugiriza ibintu bihanitse kumva ni sawa yaja kuri guitar bass yavuza ukumva by'ukuri byose ariko aririmba urumva yaja ukumva ko ari umuririmbyi by'ukuri niyo mpamvu abo rero mugemaze kubumva niyo mpamvu ntashoye kumushikana kuri abo ubonye maze kubumva ego najewe nta siho ndi aho kuri 5 vraiment oya barahari abantu bakora ibihanitse bindenze vraiment ego bagira subscribe abantu bari kwaradukurikirana hano muri kino kiganiro nimugire subscribe nakajambo gato babwire comment bagira ico bavuze kuri Gitero Lax bavuze iki muri commentaire bo ico bavuga sijewe kukibategeka n'ukuri nibo bo kwibwa bivanye peut-être bwa mbere na mbere ni kuwunzi kuko nta muntu ashaka kugira commentaire atanzi nimba abantu 10 cyangwa 5 baba banzi baba barigetse kuba bazi ibikorwa byanje cyangwa bazi ibikorwa byanje abo nibo bagiriye commentaire sino babwira ngo urumva ngo gira ibi nibi ngo mpayagiza ngo ntera amashuruge oya biri muri we niwamenye ico gukora ego kabisa guys yari Bujahit TV cyakinyamakuru cy'amakibazana bishashe muvuga muri industry Buja Flavor on the mic yari will behind the camera ari CK ndababwira yuko muze muragira commentaire aho nyene muvuga Gitero Lax kuntu yambaye muvuga nimba ari muzu yatije mu bitubwire ngaho nyene muri commentaire nimba iyi chapeau yari yambaye ari ahantu muyizi muze kubyandika muri commentaire guys yari Bujahit TV cyakinyamakuru cy'abakibazana exclusive muri industry Buja Flavor ciao dosubira inshallah imana bikunze